iyo umukobwa haje umuhungu kumudraga harabo bisaba ko babanza kwiyumvira bakavuga ngo ndindira ngende kwiyumvira. Nagomba kubaza Rohayane ntojya ko gusanga bavuga ati ndindira ngende kwiyumvira, baba bagiye kwiyumvira iki, baba bagiye kubiraba gute, babimeze gute? Gusa ndibaza si kuri benshi barakunda kuvuga ngo abakobwa dukunda amahera. Neske ndababaze none abahungu bo nta mahera bakunda se? Rero bisigura ko twe natwe amahera n'ivyo turayakunda kuko nta muntu adakunda amahera. Umugabo baramuzanira umugore kandi batigeze bashimana, n'umugore baramuzanira umugabo batigeze bashimana. Umuntu arinze akuzanira umuntu utora ntiwaba uzi ko ari ikimuga, ntiwaba uzi ko agize iki. Mugabo abakobwa ningaho twisuzuguritse. None gute umuntu wungu wo kwamuraza n'isabuni urumva biba bisaba ko nawe nyine arinda kuyikugurira, biba bigeze gute se? None namwe usanga bakokesha ko yibaza none abakobwa nta bavyeyi bagira cyane. Abahungu bubu nta mahera bagitanga ku bakobwa. Ubu rero vyarahindukiye, abakobwa basigaye baja muri bashuga dadi. Bashuga dadi ubu nibo batanga amahera kandi akenshi uko babivuga bon niba usanga batanagorana. Sinzi wowe kuvyumva ico wobivugako. Kandi bagega baba barondera amahera kuva kera. Ndumva ico kibenda abasore baki ko bararondera ubuzima batagira naho barishikana. Hello guys, mumeze neza? Kuri mic za Wagos TV ni Ange Kesigira neza. Ndibaza benshi n'irya mbere mu mbonye kuri Wagos TV, ariko nkaba tugiye kuza turakorana ibiganiro bifise amatopic atandukanye. Kubw'ivyo no musi dufise umutumire, umurondo, umwigeme. Ndibaza yo kwivuga nta muntu akuze bavugira. Hama nanje ndabaramukije. Ku mazina yanje nitwa Niteka Lauriane. Mu buzima busanzwe nkaba nsanzwe ndi umunyeshure kuri Université des Grands Lacs. Namwe ndabashimiye kuba mwantumiye muri kino kiganiro. Okay. Hama topic y'uno munsi mu kiganiro cacu kuri Wagos TV kikaba kijanye n'urukundo, kuko abajene benshi bo muri iki gihe bon bisa nkaho iyo topic ariyo bakunda kuvuga ko, kuko nibaza ko ariyo iri interessant kuri bo. No musi rero umutumire wacu tukaba tugiye kumubaza ibibazo bimwe bimwe bijanye n'urukundo. Ubwa mbere na mbere turashaka kubaza Lauriane, urukundo wobuzi ico arico worudusigurira nk'abantu tutaruzi? Jewe kuvyo nzi urukundo tari urukundo batubwiye ko hari inkundo zitatu. Nubwo ntibuka neza ko zitwa mwe gusa baradusiguriye. Hari urukundo Imana yonyene dukunda. N'urukundo nyene ushaka gukunda umuntu ukabona ko wamufasha nyene urumva ko aba ari urukundo rumwe rwa bose. Hari n'urukundo rero abajene tuzi inkundo z'abantu babiri. Rero je ku rukundo sinovuga ko vyinshi kuko navutse mbona babivuga, nkabona nandi barakundanye nyene ukavuga ati barya abantu barakundanye, mugabo ntitwa tuzi neza icatumye bakundana. Ariko nibaza ko ari ivyiyumvo umuntu yiyumvamo wundi agashobora kumwitangira canke akamukorera ibintu yumva ko n'abandi batomukorera. Je mu bisanzwe no ku rukundo ndagomba. Okay. Hama ku bantu batazi ibijanye n'urukundo nka jewe nagomba kubaza Lauriane, uramaze kuja mu rukundo canke n'ubu ururimwo? Okay. Je ndamaze kuja mu rukundo kandi n'ubu ndarurimo. Bon, ikindi kibazo nabafise jewe ku bijanye n'urukundo nagomba kumenya uko iyo umukobwa haje umuhungu kumudraga harabo bisaba ko babanza kwiyumvira bakavuga ngo ndindira ngende kwiyumvira. Nagomba kubaza Rohayane ntojya ko gusanga bavuga ati ndindira ngende kwiyumvira, baba bagiye kwiyumvira iki, baba bagiye kubiraba gute, babimeze gute? Mu bisanzwe jewe mbona icyo kibazo vraiment kiratangaje kuko abahungu benshi barabavyumvira ko ugasanga baribazana n'umukobwa ko mubwiye ati ndagukunda aca kubwira ati ngo ndagende kwiyumvira.
mugabo mu bisanzwe je mbona ari ivyo Mhm. kuko n'umuhungu kugira aze kukudraga Mhm. aba yatanguye kwanza aricara akiyumvira tujya mukobwa eske mbona tuberanye Mhm. mbona twojana nawe Mhm. nyine akiyumvira ibintu vyinshi kuko ntivyiyumvira ubwo nyene canke ngo akubone yumve ko aragukunze ko acaza ubwo nyene kandi urumva mwaye musanzwe muzinanyeho urumva ko aba yafashe umwanya munini kugira akwiyumvireko Mhm. rero jewe ico mbona Mhm. je mbona umengo ico kibazo vraiment abantu benshi baracibaza me gusa nibaza ko ari ivyo kuko n'umukobwa nubwo wo mubwira turamukunda Mhm. kenshi bakunda kuvuga ngo abakobwa ntibakunda sinzi ko ariko wowe ubibona me gusa abakobwa nabone barakunda kandi kugira umuntu umwemereye ko mukundana fo kwanza kwiyumvira ku bintu umva biba bisaba rero ko aguha umwanya nawe ugende kwiyumvira Mhm. jewe mbona ata kibazo biba bitwaye nubwo abantu benshi umengo ni ibintu biri bizarre nyene umuntu akubwiye ngo agiye kwiyumvira ukiyumvira ikintu agiye kwiyumvira ko irya kintu nyene nawe wiyumviriyeko none bon tugerageje gukompaha urukundo rwa kera n'urukundo rw'ubu abenshi bavuga ati urukundo rw'ubu mukundana mufitaniye ko amaprofi ariko kera bon dushatse kuvuga mu myaka ya kera umugabo baramuzanira umugore kandi batigeze bashimana n'umugore baramuzanira umugabo batigeze bashimana ku bwawe urukundo rwa kera rutarimo amaprofi basi rutagira n'impamvu hamwe n'urukundo rw'ubu wowe ku bwawe bitandukanya gute ubona ari ikihe cari kibereye canke ivyo uno munsi nivyo bibereye hama mu bisanzwe kera je nibaza ko ubwo rutari urukundo vraiment kuko umuntu arinze akuzanira umuntu utora ntiwaba uzi ko ari ikimuga ntiwaba uzi ko agize iki urumva rero wasanga sinzi je sinovyita urukundo kuko urumva baguhaye umuntu utarinze kuraba ngo ni naka canke sinzi ko abantu ba kera bo bakundana uko nyene bashitse mu nzu mu rukundo rw'ubu nago ni profi basi sinumva ko runo bisigura me gusa abantu benshi baza ko ari profi gusa ndibaza si kuri benshi barakunda kuvuga ngo abakobwa dukunda amahera neske ndababaze none abahungu bo nta mahera bakunda se rero bisigura ko twe natwe amahera n'ivyo turayakunda kuko nta muntu adakunda amahera me gusa biravana hari umuntu usanga yexagera hari umuntu ashobora kuvuga ati urya muntu ndamukunze ndamusaba ati nkeneye ibi n'ibi mugabo abakobwa ni ngaho twisuzuguritse none gute umuntu wunguwo kwa muraza n'isabuni urumva biba bisaba ko nawe nyine arinda kuyikugurira biba bigeze gute se none namwe usanga abakokesha ko yibaza none abakobwa nta bavyeyi bagira cyane ngerageze kuvuga kuri ico ngo umukobwa aba asaba ivyo bintu umuhungu akenshi uko mpanda vyumva bavuga ko umugabo ari we aprovidinga ku mugore wiwe ariko mu gihe naho mutaragira mariage sinzi ko baba bariko baragerageza barabe ko umugabo azobishobora ku providinga ku mugore wiwe sinzi nyene uko biba bimeze ariko ku bijanye n'urukundo rw'ubu naje akenshi ndabishigikira ko urukundo rw'ubu usanga ari amaprofi ugasanga umugabo afise ivyo akeneye ugasanga n'umugore afise ivyo akeneye tugerageje gukompaha rero urukundo rwa kera n'urw'ubu urukundo rwa kera akenshi twumva ibintu vy'amadivorce kandi wumva umugabo baramuzanira umugore kandi batazinanye batigeze banakundana ariko ubu baba bamaze nk'imyaka nk'itanu bakundanye ariko ugaca wumva ngo haheze imyaka 2 harabayemo divorce ku bwawe ico kintu wogisigura gute kubijanye nuko kera uvuga ko rutari urukundo ariko ugasanga bimeze uko ubu naho ugaca wumva bimeze uko ku bwawe bisigura gute cyane ko ivyo bintu biragoye gutahura vraiment kera nivyo basi nta rukundo rwari ruhari mugabo nta madivorce yari ahari ariko nituzi ko batari bafise yari migenzo rega kera imigenzo wakujya uvuga ati umukobwa twarindi wabo bamuta mu gisuma nyenzi rero bisigura ko nitwaye tuzi ko ari migenzo usanga ata madivorce yahaba nyene umva bamuguhaye murinda musaza muri kumwe hama ivyubu navyo je sinobi
hagararako cane kubera abantu benshi bazi ko urukundo nyakuri rutagihari, me gusa je ndahamya ko ruhari. Rurahari, hariyo abantu usanga babanye kandi bakundanye. Ariko sinobihagararako cane kuko abantu benshi bazi ko ari profi. Mugabo urukundo rwa nyago rurahari. Ku bwawe twiyageje kukubaza urukundo rwa nyago ni iki, rumeze gute? Sha ibintu by'urukundo rero ni hamwe bavuga ati na badayimoni, nta n'uwabimenya ko ntibimeze gutya. Hama jewe ico novuga ku rukundo rwa nyago, nivyo umuntu murashobora gukundana ariko mudakundanye, ari ivyo nyene novuga vy'amaprofi, umuntu mukeneye ko iki nawe ukeneye ko kiriya, ariko hariho umuntu ashobora kugukunda vya nyavyo, wowe nyene ukavyiyumvamwo, atari uko arinze kubivuga, kuko kenshi urukundo rwa nyago je maze kubona umuntu ntarinda kukubwira ngo ndagukunda, wowe nyene bivanye n'ukuntu mubona, kugene mubanye, wowe nyene urashobora kuvuga ati urya muntu arankunda. Ni ukuvuga nawe ku bwawe uvuga ati urukundo n'ibikorwa s'amajambo. Urukundo n'ibikorwa nyene. Gusa amajambo niko basanzwe bavuga ati abahungu bafise akarimi gasosa urumva, nawe umuntu aciye aguma ahoze ngo ariko arakora, ivyo bintu sinibaza ko vyoba biryoshe pe, mugabo ibikorwa nivyo biza imbere kurusha amajambo, kuko ibikorwa birivugira vyonyene, birivugira vraiment. Umuntu bivanye n'ukuntu agufata, n'ukuntu akwitayeho, ukuntu aguha umwanya, bashobora kuvuga ati urya muntu vraiment arankunda. Ubu unye ibintu byinshi bihari usanga bavuga bati umuhungu arashaka kukwereka wowe ukabona umenga aragukunda, nico bita hypocrisie, ugasanga agufiseko izindi objectif, ariko akakwereka wewe ko umenga aragukunda nawe ukanavyemera, ariko ivyo aba akeneye biheze ubwo rukundo rugaca ruhera. Ku bwawe ubisigura gute? Ivyo kweri birabaho, birabaho. Gusa kenshi burya umuhungu abaje arico akurondera uramubona. Ubibona gute? Uramubona ko umuhungu arico akurondera. Urumva azi umengo ntari ikintu cose woshaka yo gikora. Umva akakwereka neza ko atakintu na kimwe womuburana, ryataca afise ndibaza. Kenshi rero ni hamwe uca usanga umuntu afise amahera hoho rero aba ari ibindi ngira uvuga ati ni parcela ndayikeneye yingurira. Ariko mu rundi ruhande abakobwa ubwo niko babona umengo n'urukundo, ko ico ukeneye cose ukironka, ico umusavye cose aguha, abenshi babona ko ari rwo rukundo. Abakobwa nabo je ico novuga gusa ku bakobwa, ego abakobwa barakunda amahera, kandi je mbona abakobwa ubu benshi ata muntu basi wumvise ko nabandi bababajwe canke vyagenze gute, wumva nyene umengo nta rukundo rugihari, umwe basi uronke n'ivyo uronke umuntu basi uprofita. Me gusa ntibisigura ko abakobwa bose bazi ko ari urukundo, bo nyine baba babizi ko atari n'urukundo. Ubu unye ibintu aho bigeze bavuga bati abahungu bubu nta mahera bagitanga ku bakobwa. Ubu rero vyarahindukiye, abakobwa basigaye baja muri ba sugar daddy. Ba sugar daddy ubu nibo batanga amahera, kandi akenshi uko babivuga bon niba usanga batanagorana, sinzi wowe uko uvyumva ico wobivugako. Shaje nuko yize naco nobivuga ko vraiment. Oya mugabo uramaze kuvyumva. Ego ndamaze kuvyumva. Ba sugar daddy ntibagorana. Kenshi usanga batabagora, kandi urumva umusavye ikintu kandi bagega baba barondera amahera kuva kera. Ndumva ico kibenda abasore baki ko bararondera ubuzima batagira naho barishikana. Wewe ku bwawe uvuga ati umusore akiriko ararondera ubuzima ntakwiye no gukundana. Oya si ukuvuga uko nivyo vyari nakubwiye ati urukundo rwa nyago ruribonekeza. Umuntu simaka bafise ibintu kugira kuri ko gukunda. Oya nugira abo bashuga daddy nyene nabo nyene rega barabizi ko batanga amahera ko baba bafise ico barondera. Yego ariko mu rundi ruhande sinzi yene no bisigura, ariko
abo bashuga dadi usanga baratanga amahera n'ivyo ariko nabo bakobwa baba bariko barayabaha baba bazi exactement ico baba bakeneye. Nihe mpanura woha abo bakobwa baba bameze uko? Jewe ico nohanura abo bakobwa kumbure bashobora kuba babona kurya amahera y'umugabo ari ibintu bisanzwe me gusa ego vyari bisanzwe ariko hari uwundi muryango uba uriko urononera kuko ushobora gusanga ayo mahera we agutaye kuno munsi ariyo yotunze umuryango wiwe kubera ko bobo batibaza ko boba muri iyo situation ugasanga bafise umugabo we akagenda kurondera ababara impande ugaca usanga rero amahera yose ayata kumusohokana kugira iki kumugurira ivyo ashaka mugabo ashitse mu rugo ugasanga nta narasi ashobora kubaha. Rero jico nohanura abo bakobwa baze bariyumvira bishire mu kibanza c'abo bagore nabo babo bagabo canke abana babo bumve nabo kuntu vyoba bimeze kuba atarasi utahanirwa en plus ugaca wumva ngo umugabo wayita ku mukobwa ugaca uraha imyaka afise nawe imyaka ufise ariko ivyo kenshi abakobwa ntibabitahura kubera baba babona amahera arayafise ntaki mugabo harya baba bariko barasambura ingo z'abantu benshi kandi nabo nyene baze baribuka ko nabo nyene ari abakobwa bashobora gusamburirwa urugo nabo nyene n'abandi bakobwa bagenzi babo eske nabo boca bifata gute muri ico gihe. Ico je nico nohanura abakobwa baze bariyubara ego kurya amahera n'ibintu bisanzwe me gusa kurya amahera wakoreye navyo nyene ni ivy'agaciro. Bon, ku bwawe dushoboye kuvuga ati umugabo ushaka uprefera yoba ameze gute, yoba afise iyihe myitwarire, bon yoba ameze gute en general? Murakoze kumbaza ico kibazo. Jewe umuntu noba nifuza ko twobana muri kazoza ego nta muntu adakunda amahera me gusa nkeneye umuhungu akora azi kwibeshaho umwe mvuga ati nawe yontwara ntiyobura ikintunga kameme nanje mbabona yuko nanje ntobura ikintunga me gusa mu gihe tumaze kuvyara abana urumva ko bica bisaba ko dufatanya rero nkabona ko akora amahera kameme ugasanga ntayafise kirenga me gusa ugasanga nawe naritunze aritaye basi uwo mubona umugabo yagiye gukora mugabo ugasanga afise amahera ariko yicaye ngaho mugabo uriko wononera uwundi muntu je nkeneye umuntu akora yitonda mugabo atitonda kurya tokara kuko mu rugo urumva hatari umuntu akaze aba ari ingorane asenga naho tuzi ko abahungu benshi ubu babaye abapagayi jewe wisanze en general umuntu nkeneye aba ameze nkuko nyine cyane cyane umuntu akora bon ku bintu bijanye n'urukundo n'ibintu nyene vy'amayobera ibintu bidatahuritse nyene kuko bavuga ngo umuntu agukunda vy'ukuri agukunda ataco afatiyeko ata mpamvu afise ariko abandi bavuga ati kugira ukunda umuntu haba hari impamvu uba wabonye ati uwo muntu ari nigu yanje afise ingeso nkunda ateye uko nshaka ibintu nk'ivyo nyene wowe ku bwawe urukundo wumva rwari rukwiye kugira impamvu canke rwoba rukwiye kuba nyene ata mpamvu ihari? Impamvu nyene zitegerezwa kubaho ko none rega buri muntu wese afise type yiwe gusa urukundo rwa nyago vraiment nayo kubwiye usanga wavyumvisemwo utazi aho vyaciye rero wumva ntiwoca urindira ngo wa muntu ngo mpaka hazoze ngo urya muntu ngo numva nkeneye ngo ameze uku n'uku n'uku sindavyibaza vraiment ivyo ngira bikunda kugira abahungu kenshi bari usanga ukeneye umukobwa w'inzobe ukeneye ufise amataye umva nk'ivyo rero jewe sinobikunda ko cane kuko jewe numva ata kamaro umuntu urose umuntu agukunda nawe ukamukunda sinibaza ko worinda kuraba ukuntu asa gusa urukundo rwose rufise impamvu gusa kandi impamvu iyo ngo yuko ngo umuntu asa uku okay. Hama ku bijanye n'urukundo nyene baravuga bati iyo umugore arushije amahera umugabo
aramusuzugura, wowe ku bwawe ari nka wewe wifatiye ko example ufise amahera urusha umugabo, wewe urumva ko umugabo wamusuzugura canke woguma umwubaha nkuko vyari bikwiye? ubwo rero nuko bita urukundo nyarwo. Gute none wose uzugura umuntu ngo nuko ufise amahera? Sindavyibaza ko nomusuzugura, gusa kenshi ni kwa kundi usanga umuntu mwabanye mutiyumva namwo, uvuga ati uyu yarantunze, wumva agutunze kameme. Urabona ko abagabo usanga bakaze, ashika avuza yene induru ukamengo sinzi, wumva nawe umaze kumugaburira ukamwambika, ariko usanga wamusuzuguye. Ariko jewe ku muntu nkunda vraiment ndumva ivyo nta n'agaciro nobiha, kuko nawe aba yarantunze imbere, haba hari ico yamfashije. Ni nkuko nofasha nk'umuntu ari mw'ibarabara, none ndamufashije nawe akagira amahera, wumva nawe ataza kumfasha, wumva yaca aza kunsuzugura ngo nuko yaronse amahera ndusha. Je rero sinibaza ko ico coba hagati y'abantu bari basanzwe bakundanye, sinibaza vraiment. Wowe rero ku bwawe nk'ubu kujya kuntu usanga abagabo basuzugura abagore, ngo abagore baguma basaba amahera canke abagore baragorana, ikintu cose baba bashaka kubagurire, canke basi amadroit y'umugore ugasanga ni make kurusha ay'umugabo. Wewe birya bintu bavuga bati umugore n'umugabo bakwiye kugira pourcentage zingana 50% 50%, wowe ubivuga kwiki? Ati ico umugabo yokora n'umugore yogikora, ku bwawe ubivuga kwiki? Je kuri ivyo kameme ngira abavuze yuko bakeneye 50% nkuko abagabo bazifise, nibaza ko ari ivyo bafatiyeko, kuko kwiyumvira ko ibintu vyo mu rugo wobikora nkuko umugabo abikora, ivyo nyene bizana agasuzuguro. Ntushobora kumva ko ari umugabo mu rugo reka. Oya, niyo mpamvu je ivyo kweri atari uko gusangira abo baba bafise izindi mpamvu zitajanye n'ivyo vy'urugo, je numva batobishigikira vraiment. Je sinobishigikira ko bagira pourcentage zingana, wosanga atanu umugabo atagifise rega ijambo. Bon, mu guclôturer ico twagomba ni ukuvuga ko sujet twari dufise yari yo gutandukanya urukundo rw'ubu n'urukundo rwa kera. Ku bwawe conclusion wotanga ku bakobwa bariko baradukurikirana canke abahungu bariko baradukurikirana ni iyihe? Jewe ico mbona, ego umuntu arashobora kuvuga yuko akunzwe bivanye n'ungene bamwitayeho, bamusohokana, bagira iki, ariko kenshi urwo si urukundo. Kandi ndazi kameme umuntu azi ko amaze kuja mu rukundo rwa nyarwo, arazi urukundo rwa nyarwo ukuntu rumeze. Ko sinibaza ko umaze gukundana n'abahungu babiri cyangwa ukundane n'abakobwa batatu utarasobanukirwa neza umuntu ukunda uwo ari we. Kuko urinze uraba mu bakobwa bose muba mwakundanye, hariyo umuntu ushobora kuvuga ati urya nawe vyogenda gute, nk'ubu bavuze ati turabatondetse ngaho utore mushaka, kandi urumva wese uba wagiye kubadira kubakunda, hariyo kameme umuntu ushobora gutora. Kandi nawe uwo muheba hari igihe usanga ari impamvu zidafaditse, bisigura ko rero urukundo rw'ubu ego rurimwo uburyarya, rurimwo iki, ariko urukundo rw'ukuri ruracahari. Je rero ico nohanura abasore bubu, abakobwa bubu, muze muri hangana gushika aho muronka urukundo rwa nyarwo, kuko si vyiza ahubwo umutora usubira utora je sinibaza ko ivyo bintu kweri biba biryoshe. Wumva uno musi ukundanye n'umwe, ejo uramuhevye, ejo urakundanye n'uwundi, ariko kameme haba hariyo umuntu agukunda kandi nawe ukunda vya nyavyo. Rero vyiza wosenga ukizera, hama ugahura n'umuntu ukunda vya nyavyo nawe akagukunda, kuko umuntu ukunda vya nyavyo nawe mwoshwana, naho vyogenda gute urukundo rwamaho, mwama muri korese. Urumva rero bisigura ko urukundo rwa nyarwo ruracahari, nubwo abantu benshi tuvyirengagiza. Kameme hariyo abantu usanga barababajwe imitima, bakavuga ati nta rukundo rubaho,
canke sinzongera gukunda sinzogira iki, ariko urukundo rurahari vraiment. Umuhungu nawe mwoshwana mugasubira, ariko umuhungu agukunda vya nyavyo azokwama yakugarukiye, umukobwa agukunda vya nyavyo azokwama yakugarukiye, kandi uzobibona. Je nico novuga rero, bihangane basenge, hama bahure n'urukundo rwa nyarwo, bamwe bazobana akaramata. Hama turumvise impanuro umutumire wacu ahaye gwaruka rw'ubu, arashoboye kuvuga ko urukundo rwa nyarwo rugihari. Hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe urukundo rufise impamvu n'urutagira impamvu, je no prefera uru. Nkuko umutumire wacu yatubwiye ati urukundo rutegezwa kuba rurimo impamvu yatumye ukunda umuntu. Kubwanje avi yanje nuko urukundo rutagira impamvu, kuko urashobora kuvuga ati urya muntu namukundiye iki, ameze uku bimeze uku nuko, ariko mu gihe ico kintu gishoboye ico kintu wamukundiye, iyo mpamvu wamukundiye ivuyeho, urashobora guca uvuga ati jewe urukundo ruraheze, ico namukundira caheze, nakunda ko afise taye nziza yonze vyahindutse, nakunda ko yari aciye ubwenge yabaye umusazi birahindutse, nakunda afise amaguru meza ugasanga baramugonze, abagura baragumuciye nk'ukuguru kumwe, gaca avuga ati bon ico namukundira caheze, kubw'ivyo agaca ahitamo ko urukundo rwabo ruheze. Rero ubwo siko nayo numva ko goba ari go rukundo gukuri. Urukundo gukuri je nagira ati urukundo gukuri nta mpamvu rugira. Ni uko ushobora guhura n'umuntu mukiyumvanamwo gusa ata mpamvu ihari, utavuze ati je namukundiye iki canke nawe yankundiye iki, ata mpamvu nyene ihari, ku buryo iyo mpamvu idashobora kuvaho ngo hama ngo urukundo ruca ruhinduka. Hama nagenda bashimire abadukurikiranye bose, twagira saba umutumire wacu agire ko abasezera, hama nanje ngire clôture. Hama nanje hari ikintu nagomba mvuge gato imbere yuko nsezera. Ego wambwiye ati urukundo ntirugira impamvu, nkuko nanje nabivuze. Urukundo rurafise impamvu, ariko nakubwiye ati si impamvu yakujyaga umuntu ndamukunda ko yari muremure afise amataye canke ari inzobe. Nkuko wambajije ati wowe ukeneye umugabo afise ameze gute, iyo niyo mpamvu. Kuko umuntu umaze kubona yujuje ivyo bintu ushaka, atari uko ngo ari muremure canke ari beje canke ari afise amataye, niyo yonyene n'impamvu. Kuba nakubwiye ati je nkunda umugabo akora, niyo si impamvu yotuma nkunda umuntu akora. Nivyo je nari nshaka kuvuga rero. Hama ndabashimiye kuba mwantumiye ngaha. Nizere ko n'ikindi gihe muzontumira. Bon, umwe ashobora kuvuga ati jewe urukundo rwaje rutegezwa kuba rurimo impamvu, undi akavuga ati jewe urukundo rwaje nta mpamvu rutegezwa kuba rurimo. Umwe ni commentaire yiwe, abadukurikiranye umwe arashirako commentaire ati jewe urukundo rutegezwa kuba rurimo impamvu, canke ukavuga ati je nta mpamvu ibiriho. Murashirako commentaire hama turabe abashigikiye ko urukundo rutegezwa kuba rudafise impamvu, hamwe n'abashigikiye ko urukundo rutegezwa kuba rufise impamvu. Hama ndashimiye mwese abadukurikiranye. Hari kuri Wagos TV, twari ku kijanye n'urukundo, twari twatumiye umutumire wacu ngaha, akaba yagerageje kutubwira avi yiwe ku bijanye n'urukundo, aratubwira nyene uko abona urukundo. Turabashimiye cyane, abataragira subscribe bagire subscribe, abone na share. Turabashimiye, ciao ciao.